igisirikare c'u Burundi gifise uko gitunganije kandi gitunganije neza. Muri ico gihe rero umusirikare arafise reka mvuge yuko nawe nyene afise ubwigenge cyo kimwe nk'undi muntu mugabo kiretse yuko akazi kiwe umwanya bari karagakora atakindi akavanga. Nimba ubonye shoboye kugenda muri studio nkakora umuziki cyangwa nkafata umwanya nkategura igiteramo nuko mbafise uruhusha, sivyo? Nuko mbafise uruhusha. Rero muri urwo ruhusha mbafise arico novuga twokwita konje, bisigura ko je narakubwiye yuko ntarubaka urwanje. Wa mwanya abandi bagabo bafata bagiye kubaka ingo zabo, nanje ndashobora kuwufata nkakora umuziki. Hello everybody, ndabaramukije mwese bakunzi ba Bishop TV. Murabona yuko turi mu kibanza kidasanzwe, turi kunye no mu artiste wo Murundi asanzwe ari n'umusirikare Sailo Soja Boy. Nyita formidable, tonable, admirable, considérable. Turi muri Bishop TV. Aka kanya rero ushobora kuba wari ufise ibibazo byinshi ushobora kubaza Sailo Soja Boy, umusirikare w'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Akana kanya keza ko kuza gutahura vyinshi. Ndaza kuba mu kibanza ci wawe, bijya bibazo bagomba kumubaza ndabimubaza, hanyuma nawe ugire ico utahuye. Ibibazo byinshi makunda kubaza byinshi n'umusoda kubera ikaririmba ibiki. Ndakura muze bro. Ya meze neza cyane gose, ndashimira Uwiteka, sinidoga kabisa. Uko fresh lakini. Ya niko fresh. Soja Boy. Yaga. Akaboro kari ngaho kanyere gato harakanje je mbona ngaha. Munaona? Hii ni bunduki wa yama. Bisabye bigaragaza icare. Wewe ni wakambara n'umusivile ebana uzorara mu mpimba hariye. Aki uko fresh. Ya meze neza kabisa, sinidoga ndashimira Uwiteka. Kino gihe Sairo ari mu biki? Okay, kino gihe Sairo nkuko wabibonye nani cenga kugira mbe ndafata kamwe kugira mbe ndiyumvira kuri kazoza kanje. Sometime iyo nicaye ndi jenyene ndaja mu mutuzo kuko bituma niyumvira ibintu byinshi. Uri mu artiste wo Murundi, ivyo mu gisirikare turaza kubigaruka ko mu kanya gatoye. Naho sinzi ko mugabo ndabifite uburenganzira ko ndumumenyesha makuru maze kubona yuko ari umuririmbyi afise ibindi bikorwa asanzwe arangura, kuko hari abaririmbyi tuzi bacuruza impuzu, hari abaririmbyi tuzi yuko ari abashoferi, hari abaririmbyi ba coiffeur. Wewe usanzwe uri umusirikare, ico naza kubigaruka ko hanyuma. Kuri wewe muri kano kanya umuziki ni iki muri rusange? Kuri wewe? Kuri jewe muri uno mwanya umuziki ndawufata nk'akazi, si ndawufata nk'ikintu cyo kwiryohera. Nayo mpamvu ngerageza uko nshoboye kose nkawuha agaciro, ako gaciro ndawuhasa kandi ndawukurikirana. Nkumva yuko hariho bishasha noguma mpa abafanzi ba Sailo Soja Boy bose aho baherereye. Nkumva yuko hariho message nkeneye gutanga kubene gihugu, ariwo muvyeyi wa twese uburundi catwibarutse. Maze kuvuga yuko umuziki arakazi, ibintu kuko akazi karafise ico kaguha, ibintu uvuga ati je ibintu ndavyishimira maze kuronka mu muziki ntari bwaronke n'ivyaha. Okay, ikintu kimwe maze kuronka mu muziki mu makonse nkunda gutegura, ngira kesho urabikurikirana, byarashoboye kumfasha. Ndabona yuko arakazi birampa uburyo, ubwo buryo rero nabukoresheje mu tugambi dutandukanye. Ndashobora kwimanaginga, nshatse kuvuga yuko music yanje yose nayikora ata manager mfise. Nkashobora kuronka uburyo bwo gushika muri studio kugira nkorere mu ma studio ameze neza. Ivyo ni ikintu ca mbere numva no shimira Imana cyatumye mbona yuko umuziki arakazi. Si ivyo byonyene byo kuvuga ati ndashobora gushika muri studio ntarinze gukorana n'umuntu ashobora kuba yomfasha uburyo. Urumva jeje nyene narategura concert, hama imaze guhera uburyo nakuyemwo bikampa inguvu zo kuja gukora izindi ndirimbo. Ya nkuko wabibonye, iyo ni intambwe ya mbere. Mbo intambwe ya kabiri nayo haba mu buzima bwanje bwa misi yose kuba ndi umusirikare yaragize icimfasha cyane gose. Mu bisanzwe byaratumye nkora imigambi myinshi yo kwiteza imbere. Narashoboye kugurura boucherie yo kugira bivuye mu muziki. Ya beshi barabiyizi aho bita kuri boucherie Tamira wumve, kuri iri en face ya École Internationale. Ico ni gikorwa cavuye mu muziki. Muri no misi ngira urabona yuko hari impinduka nyinshi haba no muri Bishop TV.
nibaza yuko byinshi ndabikesha uhoraho yampaye iyo ngabirano kandi nkanashimira n'abagiye baramba hafi mu buryo butandukanye mu kumfasha ku ntambwe ya mbere nagize nshika muri studio hariho abantu atari bake noshobora gushimira bamfashije kugira nshike kuri iyo ntambwe. Ukiri ngaho nyene uravuze ivyiza wakuye mu muziki Boucherie ibiki ibintu vyinshi n'ibindi vyinshi benshi bazi dashobora kuvuga urutonde rwavyo. Abantu bavuga yuko umuziki rero utariha wowe ubona contraire? Bo jewe novuga yuko bivana no kuntu umuntu wese ariko arawukora sivyo, kuko nimba yawufashe nk'ikintu cyo kwiryohera urumva azotahira uko kwiryohera, nimba yawufashe nk'akazi ico akuye mu muziki kuko akazi urakihebera mu gihe utakihebeye ntacyo ushobora kuronka. Dufate nk'ubu wewe ushinze boutique kanaka, umaze gushika kuri iyo ntambwe ukuguruza boutique ntuyikurikirane urumva utahira guhomba. Nayo mpamvu rero n'umuziki uwinjiyemo ukabona ni talent yawe guma ukurikirana uwuha umwanya wawe. Nimba uno munsi utarakuriha kuko nanje nimba narakoze kugeza yaho nshobora kuorganiza concert nkashobora kuronka uburyo nuko intango na jewe itari nziza cyane. Nayo mpamvu rero novuga yuko abavuga yuko umuziki udahemba nibawuha agaciro bawukurikirane. Mu bisanzwe nta uronka intsinzi atamanje kugwana, rero urapambana mpaka ushitse kuco wifuza. Asante sana. Reka tuje ngaho nyine kucerekeranye n'umuziki w'u Burundi. Uravuze ati jewe umuziki wanje n'akazi kino gihe ndabona yuko umaze kunshikana ahantu hatandukanye kuko hari abaririmbyi benshi bidoga ngo umuziki w'u Burundi ngo nturiha, umuziki w'u Burundi nini na nini. Ndazi badukwikirana hajya muri Bishop TV, ndazi ko bamaze kugira subscribe, ndazi ko nabo nyine basanzwe babizi. Abantu bavuga ati umuziki w'u Burundi nturiha, ariko uravuze ati jewe umuziki uramaze kugira ico mpaye. Bisha vyumvikana wowe ufise ukuntu uwitwarako bitandukanye nuko abandi. Ni Sayilo yisangijiki mu muziki atandukaniye ko nabandi. Okay, ni Sayilo Soja Boy catandukaniye ko nabandi. N'umuntu d'abord afise esprit d'équipe. Esprit d'équipe bisigura ati gushira hamwe nabandi. Muri uko gushira hamwe nabandi jewe kuntuma shika ku ndoto zanje nyinshi zitandukanye. Ndavuga nk'abamiziciens batandukanye. Mu gihe rero turi kumwe turi hafi na hafi bituma mbona yuko ivyo ndiko ndakora baranshigikiye n'abandi bantu batandukanye. Ico dutandukaniye ko nuko jewe ndi wa muririmbyi message zose maze kwandika su kwiyemera abantu muri comment bagiye barambwira ati Sayilo Soja Boy courage. Mu gihe rero bambwiye ati komera bandanya bingaragariza yuko hari ico nanje shobora kuba mfise nsumbije abandi. Sukuva yuko hari ico nsumbije abandi cyane gose kuko hari nabamboneye izuba sivyo, ariko hari nabakiri nyuma yanje. Ariko novuga yuko jewe ikibanza novuga no kwishiramwo ndi hagati yabo bantu bose yabamboneye izuba nabari nyuma yanje. Reka tuje kubijanye n'ibindi bikorwa usanzwe urangura. Uri umusirikari w'igihugu cacu cy'u Burundi, uri ingabo, birakorohera gukora umuziki nico gikorwa? Okay, reka ndakubwire ico kibazo je sinzi ico mwakiriye mwama mukimbaza muri beshi. Kuko urumva we uri umusirikare, abasirikare turazi bikenshi baba bari ku birindiro, nta mwanya wo kuja gukora. Abastari bavuga yuko abastari umusare ashobora kuvuga ati reka umwanya ni teri style nsohoke ngende kunywa gacupa n'abajama nyagi n'abafana. Tumusirikare ategeza kuba yambaye umwambaro w'iki haguma birakorohera wewe muri rusange? Igisirikare cy'u Burundi gifise uko gitunganije kandi gitunganije neza. Muri ico gihe rero umusirikare arafise reka mvuge yuko nawe nyene afise ubwigenge cyo kimwe nk'undi muntu. Umugabo kiretse yuko akazi kiwe umwanya bari karagakora atakindi akavanga. Nimba ubonye shoboye kugenda muri studio nkakora umuziki cyangwa nkafata umwanya nkategura igiteramo nuko mbafise uruhusha sivyo, nuko mbafise uruhusha. Rero muri ugo ruhusha mbafise arico novuga twokwita konje, bisigura ko je narakubwiye yuko ntarubaka ugwanje wa mwanya abandi bagabo bafata bagiye kubaka ingo zabo, nanje ndashobora kuwufata nkakora umuziki. Mu bisanzwe ushatse kuvuga yuko umwete ishaka ufise mu kintu aho waba uri hose uraharanira ico kintu ci wawe ugahemugishitseko. Ariko ni ubaka ugwawe bizogenda gute? Ni nubaka ugwanje
nzobandanya. kandi wumva yuko umwanya ukora umuziki ari umwanya uva muri ivyo nyene, umwanya ugenda ku mugore mu rugo uci ukora umuziki ni washingurwa bine bizoca bigenda gute? Okay, ni nashingurwa ndakubwira ko bizogenda. Uzoramuka hisemwo kubana na Sairo Soja Boy ari umusirikare akaba n'umuririmbyi, no kuvuga zo kwihanganira ivyo vy'iwanje vyose. Yagize yuko ndamubwira ati madame ngiye gukora iki, nta bintu byo kumbwira birebire kuko reka mvuge mu mico y'ikirundi mukoresha nzoba namureheje anzi rero nta mpamvu yo ko mu nyuma kwitwaza ngo uri umusirikare canke uri umuririmbyi oya tuzoba twabiyaze vyose. Ico nibaze yuko si kibazo kinini ya cyane gose cyo tuma urugo ruhungabana. Ndibaza yuko ivyo ngira mvuge sinibaza karakabanga, ariko nikaba arakabanga uraza kukigumizamwo, mugabo nikaba tarakabanga mugabo uraza kugashikiriza mu gisirikare. Ikintu utazopfa waribagiye cakubabaje n'icara? Okay, mu gisirikare cy'u Burundi ikintu na kimwe nzopfa ntibagiye cambabaje. Wambajije ikibazo nabi. Ahubwo iyo mbaza ati mu gisirikare cy'u Burundi ikintu cakunezereye cambere utazigera wibagira nikiye? Mu ncamake nta na kimwe cakubabaje? Mu ncamake nta na kimwe cambabaje. Byose byaraguhimbaye? Zile formation za gucapa amafimbo y'ebana ivyo je mbewe wabikuye ko nzi umusivile ivyo twebwe ivyo ntavyo nzi je mu gisirikare nzi yuko batwigisha akabanga munda nibandaza hajya mu ntuze. Okay, mu bisanzwe mu gisirikare turiga amashuri hama bakatwigisha ingene tuzigenza no gucungera igihugu cacu n'abene gihugu. Nta bindi birenze kuri ivyo batwigisha kandi batwigisha neza. Ivyo bindi nibaza yuko wari kurambaza ni bimwe usanga abantu benshi bakunda kuvuga ati urusaku canke ubunwa ugenda urumva amayeko y'abantu bavuga ibitandukanye, ariko mu gisirikare cy'u Burundi tumeze neza, turiga tukamenya hama tugakorera igihugu. Ego umuziki hamwe n'igisirikare umwanya munini Sairo Soja Boy awushira he? Umwanya munini ndawushira ku gisirikare kuko niko kazi kanje. Umuziki nawe wavuze ko nawe nyine nyarakazi. Mbo shatse kuvuga isi tugeze kuno munsi urashobora gukora ubuzi butatu canke bune mugabo bwose ntibunganya uburemere. Shatse kuvuga yuko umwuga wa gisirikare niyo nimero ya mbere kuri jewe, sivyo? Guhera kugwara kugeza ku mushatsi ndi umusirikare ibisigaye biza mu nyuma. Okay, uri umusirikare nari kubavuga ati ikitwereka kuri umusirikare nicahe naberetse aka kaboraka wowe ni wakambara uri umusivile bakuranza hajya mu mpimba kuko ntiyari kukwambara teni ngo muce mubibona, ariko ndibaza ko mwamaze kubibona. Ico ni kigaragaza kari umusirikare, kandi ikindi naco kibigaragaza nuko ni waje no kuri YouTube account yiwe ya Sairo, haje ni Sairo Sairo Soja Boy 1. Sairo Soja Boy kuri YouTube, Sairo Soja Boy 1 nivyo. Uraza kubona indirimbo nyinshi yambaye impuzu z'igisirikare, harimo abasirikare benshi bari mu madefiri biki, uraza kubibona byinshi biraza gukurekana kari umusirikare kandi azwi n'amategeko. Ubu rero nashaka kubera ko asanzwe ari umu-artiste w'umuririmbyi agira ngo yikore mu gahogo ushobore kumva ko asanzwe ari n'umuririmbyi. Nakubwiye ko ari umusirikare wabitahuye, ubu leta ahora kari n'umuririmbyi. Twende kazi. Michael shi. Asante sana. So naraduza umudugo munini duhura n'abakomando b'u Burundi. Naraduza umudugo munini duhura n'ingabo z'u Burundi. Nahabonye genero, ndahabona korone, ndahabona majoro, intare ku rugamba. Nahabonye kapiteni, ndahabona lieutenant, ndahabona sereja n'intwari ku rugamba. Bitanga batiziganya mu gukorera igihugu, mu guharanira amahoro ase kwisi yose. Naraduza umudugo munini ncamura n'ingabo z'u Burundi. Ubutumwa tanze sinibaza ko ari handa wari bwabwumve atari muri ucutahura n'icari noneho ntiyaririmbye ngo nakupenda ngo nakulove canke ngo
sije bitu bingi munabijwana nyinyi ariko yagerageje aririmba indirimbo nyene wumva yuko irimo ubutumwa ifise ico yofasha igihugu cacu c'u Burundi. Hari abafana babo bariko baragukurikirana hajya akajambo babwira abafanzi ba Sayiro Soulja Boy, akajambo nababwira bakunde amahoro, bayatsimbataze, bagira urukundo mu miryango yabo, niho igihugu cacu dushobora kugikorera dutuje kandi kigatera imbere. Reka nje kuri aka kantu, hari amasanamu yagaragaye uri mu ntara hajya ni ya Kayanza, nivyo uri kurafasha abanyeshure, uri kurabaha ibikoresho vy'amashuri. Benshi baravuze none uyu musore izi nguva rikari zikura he? Ni Sayiro kumbure ngira ngo kubera ko yo bari umusirikare ashobora kuba aronka mayede ngira ngo mu ajejwe intwaro ashobora kuba afise inoti. Wewe bikugendera go turafise support hirya no hino. Sinovuga ngo ndafise support ngo hirya no hino ngo mu nzego z'umutekano, ariko ico no kubwira cyo shimira Imana nuko yampaye akazi. Ako kazi mvuga sa kandi nakazi ka gisirikare, kandi baraduhemba. Inyuma yo kuduhemba sinkora ntwara muri maraya canke kurara mu kaboregwe. Muri utwo duke ndonka nabonye yuko noza ndiyungunganya kugira nzoshobore gutera imbere. Ariko nje Sayiro Soulja Boy hari bihe byinshi bibi naciyemo vyambabaje, naraciye mu buzima bubi cyane. Ubwo buzima bubi igihe nari nkiburimwo narafukama nkasenga Imana ati Imana nuramuka umfashije nkava muri buno buzima nanje nzofasha abandi bantu. Rero no kuvuga rero Imana yaramfashije impa igihugu kinkunda kirimo abanyagihugu bankunda, ikimpamwe abavyeyi batandukanye. Abo bavyeyi rero barandeze ndiga amashuri ndaheza, maze kwiga ayo mashuri aho nagarukirije ndinjira mu rwego rwa gisirikare. Igihugu ikintu ca mbere canyigishije ari wo muvyeyi mvuga y'uwanje kuri no munsi mbona imbere cyane gose, igisirikare cy'u Burundi FDNB canyigishije urukundo. Caranyigishije urukundo, kanatsinda ntushobora kwigura abandi utagira urukundo, sivyo? Rero nkaba numva yuko no gishimira cyane gose igisirikare cy'u Burundi candeze kikanyigisha kandi kikampa n'akazi. Uno munsi nkabashobora je Sayiro Soulja Boy kwigurira ipantaro ntarinze gusega, nukuri numva no bishimira Imana. Rero umwanya atavyinshi mbona birangora cyane gose, nabonye ati umwaka w'ishuri urageze gutangura. Nibuka yuko hari abandi bana bashobora kuba babayeho ataronka n'ibihumbi 10 ku kwezi canke ibihumbi 5. Mvuga ati reka ndabagurira ibikoresho vy'ishuri nabo uno mwaka baje kwishuri nk'abandi bana batagira ibibazo byo kuvuga ngo nabuze ibikoresho vy'ishuri. Kuko nimba uno munsi je Sayiro no bambayeho neza narigeze kubaho nabi kandi sinzigera ndavyibagira. Rero ico nsaba nuko nabandi barundi batandukanye twese twoza turafashanya kanatsinda biranga imico y'abasogokuru bacu. Umurundi gufasha uwundi biri mu bintu bitsimbataza imico n'akaranga by'u Burundi, kuko mu byo dukurikirana kahise k'igihugu cacu hari abantu bafatana mu mugongo, hari abantu bafashanya, kandi si kuvuga yuko bari bafise ibitaha hanze no munzu. Gufasha ntibisigura ko uba wuzuranye amamiliyo kuri konte. Gufasha ubutunzi bwa mbere buba mu mutima w'umuntu, ariyo ngabirano y'urukundo. I hope you understand. Merci beaucoup, ndagushimiye cyane Sayiro Soulja Boy twari kumwe hano muri Bishop TV. Mwumvise ibibazo byinshi nagiye ndamubaza kandi yagerageje kuvyishura neza. Ndazi yuko mwamaze gutahura neza kubijanye na kariyeri yiwe y'umuziki no kubijanye n'ugwego akorera rw'igisirikare. Ngira ngo harako no banibagiye ashobora kubwira abari ko baradukurikirana hajya muri Bishop TV. Okay, ikintu ca mbere nobwira abakunzi ba Bishop TV, kwanza bakore share, subscribe kuri channel ya Bishop TV, bace basimbira ku rubuga rwa Sayiro Soulja Boy 1, naho nyene kandi subscribe, share and comment kugira ibikorwa byacu bigume bitera imbere. Mikindi numva yuko no kwifuriza abari ko barankurikirana bose abafanzi ba Sayiro Soulja Boy, ndabifurije kugira amahoro n'urukundo mu gihugu cacu, kandi ndangiza nshimira cyane gose ingabo z'u Burundi zitanga zitiziganya
kwisi yose mu guharanira amahoro n'umutekano kugira barokore ubuzima bwa beshi kugira igihugu cacu kibe mwitekane tekane nkaba ndababwiye ati respect. Aha je nuvume ngo nashobora kubashimira mwese mwariko muradukurikirana tugiye kuza turabazanira aba artiste batandukanye mu madomene yose haba bajya mwita ngo n'abastar aba upcoming canke n'abunderground ariko igezo nimenga baramaze kuri saison ubu ni upcoming nyita formidable tonable admirable considérable. Hasta la vista.